Aya manota 3 dushoboye kuronka no munsi na manota 3 yarakenewe uravye kurse turimo ndavye ukino murabona yuko ukino batanguye neza ariko mu gice ca kabiri habaye amakosa menshi cyane gutakaza imipira ariko turashima kubona tushoboye kuronka iyi ntsinzi. Ubwo abakinyi bawe ntibijajaye na Alexander kubona ko bamaze kuronka intsinzi. Ego biravye nk'uko bivuze igice ca mbere twakinye neza no mu minota nka 30 twari tumaze kuronka ibitsindo bitatu ariko muravye tuje mu gice ca kabiri harimo gutakaza imipira novuga yuko muravye ingene twakinye igice ca kabiri habuze concentration ya negligence. Next match ni Kayanza bitegi Nduraza yuko objectif yari ijyanye tugiye gutegura tugiye kuraba match y'uno munsi turaba amakosa yabaye muri urukino rw'uno munsi tugerageze kuyakosora kugira turabe yuko amakosa yabaye kuri uno rukino kuri match ikurikira ntazosubire kuba ribaza yuko murazi objectif tubandanya ari ijyanye kuguma turwanira igikombe. Kocha ntabwo musubiye mu kibanza ca mbere no musi muraye mu kibanza ca mbere bivuze iki kuri Aigle Noir bivuze iki mu bintu tugiye gukurikira cyane cyane ko abo muhangana ikibanza ca mbere ho babisurukira ku musi w'ejo. Ego no musi turaye mu kibanza ca mbere turarindira ikintu kwejo kibaza yuko mubona turacashigaje ibintu byinshi cyane turacari muri kurse bidusaba urukino rwari rwo rwose kufata nka finali tukaba turi asanzwe. Kocha ndwe butumwa wo abakunzi ba Aigle Noir na cyane cyane ko inyuma yo gutakaza urukino muri muhira ndavuga kunganya bamwe bavuze yuko mushobora kuba muri ko murakura icyizere kuri gutwara igikombe cy'uno mwaka. Sinovuga yuko kunganya muhira ari ugutakaza twari ko duhura na equipe turiko turagwanira igikombe uravye dusanga bakurikirana amanota 2 na manota makinya cyane amanota ukino gatsitara gato gutakaje ikibanza ndibaza yuko haracasigaye inkino nyinshi cyane bidusaba yuko kuri match yari yose kwama twifata yuko ari nka finale kuri twe. Kocha hari abakinyi rimwe na rimwe bagenda no mu giserukira gihugu nk'abakinyi bava muri Aigle Noir uyu mwanya imyitwarire yabo ubona ari gute ubona nk'ubu mu giserukira gihugu hamagaye hari nk'abakinyi ushobora gutanga mu giserukira gihugu wewe uravye urwego bariko. Ego nkuko mubivutse hari abakinyi bamagwa mu giserukira gihugu nivyo uravye nk'urukino rw'uno munsi umukinyi nka Keita urabona ko urwego rw'iyo ari hasi cyane ariko turizeye yuko mu bwa mbere ndamubona kina kujyanye turizeye yuko umukino uzokurikira utazogenda ngo abantu benshi baravuga yuko Keve ari umwe mu bakinyi beza bakina ku ruhande rw'inyuma wewe nka kocha nk'umutekinisiye cyangwa se nk'umuhinga umubona mu yihe shusho muri kazoza na cyane cyane ko tuvuga ko abakinyi bakenewe bo ku mpande no mu mugwiserukira gihugu. Keve muravye nyina amazi y'isakina n'umukinyi tugendera ko n'umukinyi akina neza kandi uravye n'umusasha umukino uvuga ko ari umukumbara n'umusari yanforme kandi ahora dufasha cyane. Kocha twifuriza amahirwe ku meza yo kurikira. Urakoze cyane.